Chuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 18 ndamukiza uyu mwaka w'2024 umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yarateye iteka ibirori byo gusozera ihuriro ry'ugwaruka ku rwego rw'igihugu ku kibuga citiriwe Ingoma ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi Igitega. Iryo huriro rikaba ryatunganijwe ku civugo kivuga kiti gwaruka dukorere hamwe dushike ku mbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060. Turabahaye ikaze mu kiganiro cuno musi aho tugaruka ku vyaranze uyo musi na cane cane ku mpanuro zihambaye Sebarundi yahaye ugwaruka kubijanye n'iterambere. Muri iryo huriro rero ryahuje ugwaruka rwari ruje ruva mu mihingo n'ibisata bitandukanye by'igihugu, ugwaruka rwishingiye imigambi yo kwiteza imbere rwararonsa akaryo ko gushinga intahe. Hacimana Damascene wo mu ntara ya Cibitoke yariganiye urundi rwaruka urugendo yagize kugira ngo ashike ku ntambwe ageze ko muri kino gihe mu bijanye no korora inkwavu. Nitwa Hacimana Damascene, nkaba navukiye mu ntara ya Cibitoki, komine ni Bukinanyana, umutumba ni Butara. Nkaba natanguye ubuzima bingoye, nari imfuvyi mugabo naragerageje ndiyubaka ntanguriye ku busa. Nagiye niyumviye gutangura umugambi wo korora ariko mbura uburyo, nza kugurana amafaranga sogokuru wanje arayanyima, bica bisaba ko ndamukorera kugira ayampe. Ndamukorera yarayampemvye, yampaye amafaranga 500 ko niyo nari namusabye. Natangujira amafaranga 500, maze gukorera maze gutanguza 500 naradandaje, ndandaza ibiyoba, ndandaza n'amagi, maze kunguka 1800 ndashengenda mu isoko ngura inkoko 1800. Hanyuma ncangenda nkorera uwundi muntu aca mpembura urukwavu. Mu by'ubworozi rero natanguje inkoko imwe n'urukwavu rumwe. Hanyuma byararondotse biragwira, ariko ncangira ikibazo citongo kuko nta tongo nari mfise. Ico gihe rero bica biba ngombwa yuko niyumvira ukuntu ushobora kuronka uburyo bwo kugura itongo. Byarangoye cyane, nafashe ingingo ikomeye, ingingo itapfa gufata umuntu wari we wese, kubera yuko niyumviriye nti nje mu mahanga nje kurondera ukuntu norima. Nagiye kurima ibigori muri Malawi mu ncamake. Giye muri Malawi kurima ibigori, nari njanywe kandi no kwiga kumenya ukuntu ushobora korora ni nabandi mu Burundi nzovyorora ikinyamuga. Naragiye nakoze urugendo rurerure cyane kuko kuva mu Burundi uje gushika muri Malawi ni urugendo rw'ibirometero 3,000 n'amajana. Kimwe ca kabiri c'ivyo birometero nabigenze n'amaguru kubera yuko ikibabaje umutima kizindukana amaguru. Sinigeze ncika intege, naragiye ndashika, nshitseyo ndakora ndarima, hanyuma ndagaruka ndubaka iferme yanje mu Burundi, ndubaka ifamu, mfise iferme, mfise societe yitwa Farm Chicken and Rabbit Investment. No musiteye imbere irimwo inkwavu zirenga 1000 kandi twigisha n'abantu korora inkwavu. Tumaze kwakira abantu benshi, hari aba diaspora twakira, hari n'abanyamahanga tuzana kugira bakorere mu gihugu muri ya ntumbero yo gukundisha igihugu cacu cy'u Burundi, abanyamahanga canke n'abarundi baba mu mahanga. Muri ibyo bikorwa rero maze gukora, ndamaze kuzana abanyamahanga n'abarundi bakorera mu mahanga, bazana imitahe yabo mu bworozi bw'inkwavu barenga 15 kuva mu mwaka uheze gushika kuri uyu mwaka. Uyu munsi rero novuga ko nateye imbere, kubera ko mfise abakozi nkoresha, mfise urumva ni societe inkwavu 1000 sinke ni nyinshi, hari abakozi benshi bakora,
hari n'abandi nuvuga ko imiryango ishobora kuba ntunze itunzwe n'ijya societe ni imiryango irenga 40. hanyuma kubijanye n'ubworozi bw'inkwavu ku bantu bariko bava mu mahanga baza kushiramo imitahe yabo, hariho ibigo biriko biravyagwa na Farm Chicken and Rabbit Investment, hari bigiye kubakwa muri komine ya Mabayi, hari nibigiye kubakwa Ibubanza mu ntara ya Bubanza hamwe intara ya Makamba hariya mu Kayogoro, kandi nibigo bizokwakira inkwavu nyinshi, inkwavu 10,000 canke 20,000. Ivyo ndabishima kubera ko nagerageje gukora nitanga. Hanyuma ico shaka kubwira ugaruka uyu munsi niki? Ugaruka uyu munsi bariko barananirwa no gukora, bariko bananirwa no kwiteza imbere kubera ubwoba. Nico gituma nabahaye akarorero ko kuntu nagiye n'amaguru nkora ibirometero byinshi. Ikintu ca mbere kugira ushinge business yawe utera imbere bigusaba kuba ufise umutima ukomeye. Nico gituma nababwiye nti nagiye urugendo rurerure, yaba ntari mfise umutima ukomeye sinari kubishobora. Ikindi mu gwaruka dukunda kunanirwa bitewe no kubona ngo nake yarananiwe nanje nzonanirwa. Ni vyiza gufata intumbero yawe, ntiwigire kuwananiwe ahubwo wigire kuwashoboye. Niyonzima Richard nawe umurimyi mworozi wo mu ntara ya Muramvya yarahamagariye urundi gwaruka guhaguruka bakagwanya ubunebwe ngo bakore badatinya, bisunge ihangiro igihugu cihaye cyo gushika mu mwaka w'2040 nk'igihugu cigaba kikigaburira, mu mwaka w'2060 naho kikaba igihugu giteye imbere. Nitwa Niyonzima Richard, ni mugwiza tunga w'umunyamwema avuka mu ntara nziza ya Muramvya. Muri make jewe navuye ku ishure mu mpera z'umwaka w'2020 aho niga mu gisagara ca Bujumbura, niho navyihweza cyane ndavuga nti reka ndabe ingene noduga kwiyungunganya. Ivyo vyavuye mu nyigisho zitandukanye nyinshi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi atasiba guha ugwaruka tubwira ko umutahe wa mbere uri mu mutwe. Niho naca nduga kubigerageza ku gatumba. Uko natanguye nkora uturaka two gufyatura amatafari kubera ko navuye ku ishuri atamutahe mfise w'amafaranga, ariko nkaba nari mfise intumbero y'ukurima nongere norore kugira ngo ndabe ko nanje no mugwiza tunga. Amatafari barampemvye, hanyuma kubera ko muhira itongo ryacu ryari ryaga niho naca nja gukota itongo, hanyuma ntangura kurima igiterwa c'itomati. Izo tomati zarankundiye ziravamwo amafaranga atari make, niko kuca niyumvira undi mugambi nokoza ayo mafaranga. Niho naca nongera nkota iyindi mirima 2 maze ndarondera imbuto z'amashu n'irengarenga, hanyuma ca ndateragiye. Inyuma yaho vyahavuye bivyara ayandi mafaranga, ariko ayo mafaranga vyavyaye naciye niyumvira nti mbega none noguma mu burimyi gusa, nivyashika bugahomba mbenzoca mbandanya nkora iki? Niho naca niyumvira ku bitungwa korora ingurube. Nca ntangurangura imbuguru 3 z'ingurube ndaziguze, ariko nazo kubera ata mwanya nari mfise wo kuzororera muhira, niho naca mpitana abene gihugu ndavuga nti nimwakira ibi bitungwa genda mu byorore tuzoheza tugabure inyungu icagutse ku mutahe. Niho naca ndabigerageza, hanyuma ingurube ndazorora mbandanya ndima nazamboga, maze inyuma y'umwaka nari mfise umutahe w'amahera 700. Inyuma yaho rero niho nabandanije nagura ibikorwa, maze ndongera ndiyumvira ku mugambi wo korora ifi. Niho naca mvugana n'umuntu ndamukota umurima imyaka 10, ndamuha amafaranga, ariko sinamuhaye yose kubera sinari bwagwize imitahe. Ndavuga nti nzoza ndaguha make make, ndatangura ndamuha amafaranga y'imyaka 3. Niho naca ngerageza kwimba ikinogo kubera ata amafaranga y'abakozi nari mfise akwiye, naragerageza kuvyikorera. Abantu rero babibonye n'abamaze amashure bakaguma bantwenga ngo ntiyoja kurima ngo afise diplome ya kaminuza mu nzu. Ivyo narabikoze, ndagerageza ndagwana n'imvugo z'abantu, ariko kubera nari nzi yonja
naragerageje ndaguma nkora bitanca intege. Ibyabandanije rero mu nyuma niho nagirirwa amahirwe yo kubonana na nyanicubahiro umukuru w'igihugu, niho namutura ikibazo nari ifise cyo kurima, kuko byarashika narima mu rushana nkaca ndima byinshi hanyuma bikaca bibura n'isoko. Niho twari dufise na koperative yitwa Kiridema, niho naca ndamusaba imashini yo kuvomera ibiterwa. Hanyuma umwubaha yinyemerera, niko kuca tubandanya rero guhindura imikenyuro muri koperative, ndabigisha ingene barima imboga muci, hanyuma nanje ca ndabifatirako nongera ndabandanya ndagura imirima nza ndakota. Ikibazo nazanagira nuko hari benshi imirima narayikota ndimye nk'umwaka ca bambwira ngo vaye, ariko ntibyanciye intege, nagumye ngerageza gukora nkorana ishaka nkorana umwete kugira ibikorwa bibandanye. Narima rero ibihe byose muci no mu rushana, maze umwimbu uriyongera. Uno munsi rero gushika uno munsi jewe n'ukuri ndiyemerera neza ko ndi mu bagwizatunga, kandi narongeye ndaronka n'ubufasha bw'ubushikiranganje mu byo bujejwe hari mu rwaruka, aho barungitse mu mugambi wo gufasha urwaruka kwitunganiriza imigambi hamwe no kururosa ibikoresho by'ibanze. Nanje muri uwo mugambi naragiyemwo nk'umunyeshure yiga, hanyuma bongera baranshira ku rutonde rw'abazokurikiranwa n'ubwo bushikiranganje. Ubu rero barangendeye, basanze bimeze neza ndi ku kivi. Uno munsi rero nkaba mfise hegitare y'amashu yimirije kwera mu kwezi kw'indwi. Nkaba kandi ntegekanya kurima na hegitare y'ibitunguru izokwera mu kwezi kw'icenda, kuko nja narabibivye, nabivye igopo 3 z'amagarama 750. Nkaba niteze umwimbu mu mwaka uza ungana n'imiliyoni nka 3 zivuye mu bitunguru. Nkaba niteze kandi n'umuliyoni urenga uvuye mu mashu, naho ibitigiri ataho bifatira ko. Mugabo ikirere ndabona kimeze neza kandi imirimo ihagaze neza, ndizeye neza yuko ibyo nifuza gushikako bizoboneka. Intambamye nagize ni y'amatongo, ariko naragerageje mu mafaranga nagiye ndaronka, naraguze ubwa mbere itongo ry'umuliyoni, hanyuma ubugira kabiri ndagura itongo ry'ibihumbi 800, ari naryo naciye nkoresha mu mugambi wo korora amafi. Uno munsi rero nkaba mfise umutahe urenga miliyoni 5, nkaba niteze kandi ndiko ndatanga amavanse y'itongo ngomba gukoreramwo, ku buryo ninaheza ninimbura ikirere kigenze neza nzoca mperaheza kuri iryo tongo rikanyegukira. Ni naryo nsanzwe nkose ndimamwo. Hanyuma nagira ndangize nkebura urwaruka rutari ruke, aho benshi biga bakaca bahendwa na tujya dupapuro tw'umutsindo, bakaca bagenda batikorako ngo twebwe ngo dukeneye ubuzi ngo bwa leta, dukeneye ubuzi tuzokwicara mu biro. Ubu nta buzi bukiriho bwo mu biro, ahubwo ibiro ubishatse uravyironderera nk'ufise inguvu n'ubwenge. Rero nkaba kandi negura abajene batari bake batinya ahandi bakaca bagerageza gutera n'ubwoba abibereye mu migambi ngo birahomba. Ibyo rero turakwiye kubihindura, turakwiye kubisezerera kugira ngo dukore twisunze imbona kazoza y'igihugu cy'u Burundi, yuko Burundi bwoba ari igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, kikaba kandi ari igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Uwundi yashinze intahe muri ubwo gwaruka ni Parfait Mugisha wo mu ntara ya Bujumbura, akorera mu gisata c'amagara y'abantu. Yarabiganiye idonido ingene we n'urundi gwaruka bagiye hamwe bagashika ku ntambwe ihambaye bageze ko, akavunira akagohe ugwaruka rw'u Burundi kutarindira kuba abagwizatunga bamaze gusaza, ariko nyabuna bagakurikira inzira n'intumbero ya Sebarundi yo gushikana Uburundi ku mbona kazoza y'igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere. Nitwa Mugisha Parfait uko babivuze, nkaba njejwe imigambi mwishira hamwe yitwa Association Tuvugwe Neza, nkaba kandi n'umuyobozi mukuru mu bitaro Centre Medical d'Unière de la Santé biri inyabiraba mu ntara ya Bujumbura, bamwe bakunze kwita Bujumbura Rifahari.
rero uno munsi nagomba nsangize buri wese ari hano ingene jewe hamwe n'abajene dukorana twagiye turatera intambwe kugera dushitse aho tugeze uno munsi. Ntangure ubwa mbere shimire nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ukugena adahengeshanya kutubera akarorero tukagenda dukurikira mu kirenge ciwe, akaba ari imboneza hano iwacu kandi mwayibonye ko ari na bitumwako muri Afurika mu kugira ngo ashikane ugwaruka ku iterambere rirama. Kandi shimire ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo ugwaruka kuko nanone bama ku kivi kandi bakadusanga ku kivi n'abantu beza cyane, twe bama batugende bakaza bashishishiriye batuzaniye agakemanyi hamwe n'ubwenge kugira ngo tubandanye dutera imbere. Twebwe aho twavuye jewe nize aho inyuma gatoya aho bita muri Ecole Paramédicale de Gitega, nabonye imbere abigi bamwe hano, nabonye Dr Jack n'abandi banyigishije. Rero kuva mbonye ntegeje amashure y'abavuzi abainfirmiye bamwe bita abaforoma, naciye nsubira ku Gatumba hariya Inyabiraba, hama tuja hamwe n'urundi rwaruka tuvuka hamwe n'iyo komine yacu. Hama muri ca gihe umuntu aba ariko ariyumvira utelefone ubonye wandikira ubonye ngo nifuza akazi naraheje amashure, ariko twize ubwenge bwo kudandaza ubwo bumenyi twari dukuye mu ishure, twiyumvira gushinga ivuriro. Nta vuriro bino wacu byari bihari rishobora kwakira abagwayi gifise na babaganga bakuru twita abameze, ariko byaraduhanze kuko jewe ubwanjye sinari ngiye ntunga 100 by'iwanje, ariko twiyumvira guhamagara abandi baganga bavuka muri iyo komine kugira ngo duheze tudandaze bwa bwenge tubabwire icyo tugomba gukora. Baratuneguye cyane kuko inama twahamagaye nta n'umwe yitavye, ko bavuga ati abo bantu baje amashuri ejo hari ibintu by'ukuri bafise bo tubarira, ntibigeze baza muri iyo nama. N'ubundi ntitwahengeshanyije, umwe wese yikoze muzo yambaye. Jewe mfise umuvyeyi mama wanje dukundana cyane, ari inka muhira, jewe ndamuyengayenga turayigurisha y'amafaranga acara yamba. Babajene bandi twari 10, umwe wese agenda akira amakana kimuhira kugira ngo bakure ko amahera y'umutari. Twaciye dutanguza icyo twita cabinet medical, haba hari umuganga akorera mu nzu imwe yandika imiti, abantu bakaca bagenda kuyigura ahandi. Ibyo twarabikoreyemo kuva mu 2017 gushika mu 2019, aho imbere yaho haje programme y'ubushikiranganje bw'ugwaruka ya mugambi bafashanya na PNID w'abajene volontaire. Abajene volontaire bose caturonka amahirwe yo kuja muri uwo mugambi. Twaduga imisozi tugiye guca ivyo 100 ku kwezi, kandi nta n'umwe yabibika, twasha dushira muri wa mugambi wacu. Rero twagumye tudugira aho nyene, mu nyuma turava kuri cabinet medical, ariko tugira centre medical de la santé, aho haba hari aho abantu bivuriza, aho bagurira imiti, naho bapimira indwara, hamwe naho bagwarira. Twatanguye dupanze inzu 3 zari ku ikaburimbi, hamwe abantu bamwe mu bashaka ko barahaca bakabona, ariko kugeza uno munsi twarashoboye kwiyubakira inyubakwa 2 turiko dukorera uno munsi,
kandi izo nyubakwa zikaba zifise agaciro uno munsi kababa imiliyoni 350 twiyubakiye zavyawe n'ivyo bikorwa nyene turiko turakora byo kuvura abenegihugu. Hama kandi uno munsi tukaba turi kugwaruka gushika 25 bakorera mu iryo vuriro mu bisata bitandukanye bigize iryo vuriro. Hama ikindi ciyongeyeko nuko turiko turiyumvira twegeranya uburyo kugira ngo twagure ivyo bitaro vyacu, kuko ntiturashika aho tugira ibagiro aho abagwayi bakeneye kubagwa bashobora kubagirwa ivyo bitwa bloc operatoire. Niwo mugambi tugezeko no kwagura aho dukorera. Tunashimire kandi leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi hamwe na komine Nyabiraba, bo bashoboye kuturonsa ikibanza kingana na are 35 aho turiko turarangurira ivyo bikorwa. Uno munsi rero turiko dushobora kuronka amafaranga ashika imiliyoni 20 buri kwezi, tugahemba abakozi ndetse mwumva tukaguma twagura ivyo turiko turakora. Hama kandi murumva ko intambamyi tutazibutse, ariko kandi intambamyi niyo funguro y'umu-entrepreneur. Murumva ko abantu twakira ubu ni benshi, aho dukorera akaba hadakwiye. Ubu rero turi kwegeranya turondera amafaranga ari y'imiliyoni 500 n'imiliyaridi 2 kugira ngo duheze twagure ivyo bitaro vyacu. Hama kandi tukaba twarashizemwo na systeme ya volontaria, aho dusigaye twakira abanyamahanga baza guterera n'ivyo bikorwa byo kuvura bene gihugu aho tubaye. Rero ndagize nkebura shigikira kandi vunira akagoho gwaruka ko tutorindira kuba abaguzi twaramaze gushaza. Bisaba ko dushiramo amafaranga dukora ubunyene kugira ngo dushobore kurya ku byo twarondeye. Rero nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, namwe mujejwe ubushikiranganji mu byo gukora harimo gushigikira urwaruka, tubandanya tubashimira kugira ngo dufata mugo ndetse ubandaniriza abanyene kugira ngo twese tujane muri bwa Burundi bwifashe hamwe n'Uburundi buteye imbere. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye amaze gufata ijambo, akaba yarashimishijwe n'intambwe urwaruka rw'u Burundi rugeze ko muri kino gihe mu kwirangurira imigambi, aca ahamagarira abakiri inyuma kuja ku kivi. Mu gihe zimwe mu ntambamyi kugwaruka rusanzwe ruri ku kivi mu kwitunganiriza imigambi harimwo kubura amatongo, akaba yasavye ko amatongo